haba abantu baresista. Je natangaye aho abantu bagenda bagatanga ibiturire bati ntimuzana igitoro mu Burundi. Gira abafisa ba station bose nibagende gutora igitoro muri Sopebu. Kiruzuye. Kubera umutima mubi bahora bacuruza igitoro c'amagendo, bahora baciba barababaye ntibashaka ko igitoro kija mu bene gihugu. Mwaramutse. Iyo tuvuga ko leta ya CNDD FDD yananiwe, abantu benshi badatera ivyatsi ngo tera iyo sema, ariko mu by'ukuri tuvugane ukuri. Mu kwisi turazi ko ata gitoro cyagize kigira ibibazo kuva dufate covid heze, logistique zirasubira zirakorwa, supply chains zirabandanya, nta karanse y'igitoro turasubira kumva. Bishobora gute ngo mu Burundi hari imyaka 5 hari ikibazo cy'igitoro ntibashoboye kugitorera umuti, et surtout mu ma communication ukuba tubwira ngo umuti wabonetse, igitoro cyabonetse, abantu batevye kuza kugitora. Igitoro cyabonetse kiruzuye, tubwira mu station tuti ngo mutora igitoro ngo nta mahera nifitiye. Mbwira uwo muntu wibatse station atagira amahera gusa kubera bari barakigize urudandazwa rw'ubusuma, ubu barababaye. Uno munsi twashoboye Butare mu minsi 10 igitoro kizoba cyabonetse, amadolari yatanguye kwinjira. Ikindi gishaka guteza imbere nivyo vy'ubutare. Ubutare ni itunga rusangi. Reka nasanze ari abarundi bari barabwigaruriye n'amahera bakuyemo bagaca bayenyegeza hanze, ariko ubu twatangwe gushora. Ndizeye bari bamwijeje kuno munsi bashobora guheza gutunganya ubundi dushore, kandi tuzokwigira duheza ko tuguma twimba bikagenda neza. Muga ikibazo kikaguma ngaho kikabura umuti burundu, kopo hamwe n'ibindi bibazo vy'indiri bitagira uko bingana. Leta yananiwe gutomora mu gihugu, muri region na Congo iri mu ntambara ifise petrol koma. Ikibaje rero urumva abo bahizi bari ku butegetsi nibo basuma, nibo bakora amanyanga. Kumbore n'impamvu badatorera umuti ibibazo vyinshi ni kugira ngo babiprofitemwo. Autrement dit, bavuga ngo nyamba ngo kiza kitaguhitakira guhitaneza. Iyo amashure yabaye mabi baca batanguza privé kugira ngo abantu bose babe force kwigisha abantu mu ma privé ku mafaranga badafise amwe arayo basavye canke bivye bayabashorere. Igitoro kibuze urabibona, aha ndabibonye ngaha kuri internet. Uyu muhizi nyambari we Shabani kigize gute, umuntu batoye ngaho mu muhanda kubera azi gutoteza abandi bababanyi, bamushira mu nama nshinga amateka. Granted nkuko nyene DNA yabo ari usuma, ari kwiba, ari fraud, none ngo wamusanze afise igitoro ca fraud mu nzu yiwe. Bantu b'Imana, umushinga amateka atamaze yo n'umwaka mwibuke n'amashinga amateka batoye ejo bundi yize kwiba ryari ko nagira bavye biga kwiba iyo bashyize ku butegetsi. Kumbe ibyo bisu by'inkona izo mbonera kure training babaha nukuzokwiba igihugu, nukuzokwica. Mwebwe ko mutubwira ngo muriko mwigisha abana bagira indero, iyi niyo ndero muriko murabigisha. Umuntu wiki jeune nk'uyu ashyize muri parlement umunsi wa mbere, icyambere akora no kuja kurondera ivyo yiba. Koma uri nuko gwaruka muzoraga Burundi. Aya niyo manyanga mugiye kuraga Burundi, mwabisaza mwe mugiye gusaza namwe nka jewe. Anyway, inkuru donke nayibonye kuri King Umurundi Freedom kuri Facebook page yiwe, bavuga yuko uyu ni Mona Shabane abatamuzi n'umuntu ngo wimbana yakorewe inkozi y'ikibi cyane mu ntarimo ntazi iyo za ruguru, yagiye mu namashinga amateka nyene kubera ari mbonera kure, none ngo bamufatanye igitoro ca magendo. Et puis igitoro cabaye urumogi ryari, igitoro cabaye drogue ryari. It doesn't make sense. Ibi bintu niba atari Photoshop, niba atari AI, umuntu agafata inzu mbona isa nuko itanguye no kubomagurika, agashiramo amabido nkaya y'ibitoro no gufundikira, boneka ko imifundikizo itari solide, itari tight, bagiye bashaka kubusashe. Iyi ni risk ya environnement, iyi ni risk ku magara y'abantu imwe irenze urupimo. Iyi nzu hiye wibaza inzu zosha ziri ruhande zoba zingana gute? Ibi bintu biteye isoni. Iki kintu si igihugu, this is not a country guys. Iki si igihugu ni izina ry'Imana. Okay, reka tumve iyo story. Nshaka ko atanumwe yogirwa nabi, nshaka ko leta yuba
umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Donc story iri kuri Umurundi King Freedom kuri page Facebook page yabo, ahevuga ngo umushingamateka yafatanwe ibitoro vyinshi vya magendo birahererahe, naho biherera n'umudede baca bamukubita gashi asubire muhira. Kwanza ico gitoro ashobora kuba yakagicuruza umugenerali runaka, kuko nico kindi kihari mu Burundi. Ujya muntu kenshi na kenshi ubona ari karakora, bajya borora inkwavu, bajya borora inkoko, aba bitoro bajya borora n'amatongo, baba bafise uwundi muntu wo hejuru yabatumye bakaca binyageza inyuma yiwe. So sinoba shocked atagikurikiye nta sweet. So intakorwa ko mu mugambo SNDFTD epi uyu mujene atatize no wa kabiri yabaye intagogwa gukoma uwo mugambwe w'abakakisokrasi munabagwi intagogwa ko yakoze iki. Okay, yafatanywe ibitoro vya magendo yongera itera ubwoba intwaza ngabo yabimufatanye, urumva. Donc arafashwe sinzi ntwazaga gukora mu police cyangwa mu musirikare, sinzi abasirikare kintu bakora mu gisivile. Anyway, bandantuka umva arafashwe n'umusivile asanzwe, imbonakure isanzwe, ta formation nimwe novuga y'aba civique y'aba intellectuel y'aba militaire afise, mugabo agatera ubwoba umuntu w'umusirikare akora igihugu ca leta yashinzwe justement kuraba aya mafraude ko atari karakogwa. Aba basendede bafise systeme yo muri jungle aho atamuntu yubaho wundi, atamuntu akurikiza itegeko. Arabaza rero ati mbega azohanwa canke bizohera aho nyene? Je nuvuga ko bizoherera aho nyene. Okay, ico nico kibazo abanyagihugu bibaza inyuma yo kubona uwo mushinga amateka afatanwe ibitoro vyinshi yacuruza muri magendo. Epui byanye tubabwira ngo abantu bose baje kucuza wo mu namashinga amateka nahantu mukora amafaranga menshi ataco mwakoze. Umuntu nk'uyu Shabani nta kintu nakimakora, nta kintu nakimwe nukumviza ntiyumviza ko yo kumva iki muri rya namashinga amateka banda birabe bari kwakoresha igifaransa niyo bakoresha ikirundi. Uri kuravuga uti namashinga amateka amabwirizwa genga abakozi, nta kintu yumva ninzatsa gusa. Donc aba yicaye aho gusa ukuboko arikumbura bafise nk'abadepite bangahara badugije kubagaca duza ukuboko usiyo kana namako baduza n'abadede gusa bari mu namashinga amateka. Donc n'umuntu aronka amafaranga aruta ayo mu docteur yicaye atakinara kirakora n'ama avantage ntazo kwangana amazation n'ibiki, usura kuja kubundabunda mu bintu ilegale koma iyo ndandende abadede bayikuye uwo mwina abadede mwawuvanye. Ico gitoro cyagomba kuba kidanze undi muntu atari mu namashinga amateka, undi muntu akenye umwarimu wa primaire ahembwa amadolari 200. Me uri mu namashinga amateka uja gusubira kunuranura koma. Ebona Shabane uri kirofa. Okay, sorry. Okay, uwo n'umushinga amateka Shabane nimubona asanzwe ariwe atwara imbonerakure mu rwego rw'intara ya Buhumuza. Urumva umuntu atwara imbonerakure mu rwego rw'intara abara hejuru ya guverineri w'iyo ntara, niko bimeze. Urumva se gouvernement parallele zimeze ukuntu ntiwombaza. Ibyo bitoro byafatanywe bingana n'amabido 189 byo mu bwoko bwa essence. Aba badede kandi urumva banovuga ko ari n'injiji. Ayo mabido mu nzu vraiment ni risk itagira kwingana, kuko bitera amabido nkayo yuzuye essence. Et puis urumva zuragusha kumbura kabido inusu ya kabido no kuvuga uzuracuri kucurura usubira usukura. Iyo ni risk itagira ukuntu ingana, sinumva ukuntu aba bantu. Et puis igitoro ko kibone ko kimundagijana ku ma petrol station abantu bakanywesha mu abantu mwamaje gutembagaza igihugu. Uri umuntu uri mu namashinga amateka magomba kwa muri komanonda ko ico gitoro cyose kibonetse mu gihugu kijana ku ma station, abantu bakironka abakora amataxi bagakora amataxi, abaja kuza bakaja kubuzi. Mu professeur runaka yavuze ko yatonze iminsi ngahara kwansaringa amakoro yiwe, mugabo bahizi igitoro bakaja kukinywera muhira mu mpena yabo. Koma mu nyuma wavuge ngo wari umwasi w'abanyagihugu, wari umwasi w'Uburundi. Hari umwasi w'Uburundi ugana na wewe ushobora gufata igitoro covuga buri abantu ukagijana mu nzu yawe ukazura cunguka ko. Ushobora gufata abanyagihugu mubanye ukabashiramo risk of fire n'indi disaster nashobora kumenya ivyo bitoro bituritse habanyamugigima je ne sais pas. C'est très imbécile ibintu uri kurakora. C'est pas pour rien ubona ama container atwara igitoro usanga ari tight, ni material dasanzwe. Ugiye no kuri station ntushobora kubona ikirombero canke ingunguru mu gitoro bagishira ahantu hari safe. Mais
birabaje. None ivyo bitoro vyafashwe gute ryari? Bon, sinumva nta ushobora kuja kusoma kuri iyi ntuzeye kuri urubuga ukaraba ukuntu vyafashwe mugabo bon baba bizanye kameme nta kuntu woza uratwara imuduga zuzuye igitoro mu nzu ntibabibone neza ko kenshi na kenshi bagukingira ikibaba bon ariko ko commissaire Placide ararinda bidasanzwe no kuri urumva we u Placide commissaire umenga nabonye ngo ni na colonel irakoze lieutenant colonel bon jewe dukura pe ndeka kubesha nta mu lieutenant colonel nigeze mbona n'amaso umujyo musirikare nabanzi nibarabasikibara babarokri bon hari abasuzo office nka babiri narinzi mugabo lieutenant colonel none umuntu w'imbonera kure atagiye no mu ishure kumuhagarika akoze amafuti angana nk'uku harimo kurinda ndibona aho kigeze urumva ngo commissaire mva nanyagihugu bagira ati commissaire Placide ararinda bidasanzwe n'ukuri ntituzi aho yakuye ingufu zo gushika kwa Shabani akinjira ahabikwa ivyo bitoro agaca abirwako abitwara igisigaye kumenya nuko hazohava bikunda ngo Shabani ahanwe mu gihe n'umufatano iritiro imwe aca hanwa donc nico kindi kandi 2 poids 2 mesures abadede urashobora kugenda abo bakomisere nyene abo police bakica abantu ndiri bagakora amafuti angana gute bakaguma bidagadagira bakiba amafaranga menshi cyane amafaranga y'ingomero amasosiyete yose barayahombeje mugabo we bagufatana igitoki ngo washoye ngo ntiwabahaye amatax ntabwo wacivye ntabwo waginyazundi muntu gusa wagishoye ucurataha amafaranga wagikuyemo yajya yose ntiwabaha inusu ngo baje kuyijya nayo ngo bakaje baguta ngo bagutaye mu gashuje nigeze kumva umudame mu za Rumonge bigeze kufatana ngo ibitenge 16 bitandatu ibintu ridicule bidakwiye kumena amadolari 100 ngo yayika sabotaging economy y'igihugu aba bantu nakore bari gusabotaging economy y'igihugu urumva rero iterabwoba rya Shabani nimubona kumbura mugeze ko iterabwoba evidemment kuko basendede bakoresha ibintu by'iterabwoba gusa ndakomesa ndaguhitana tuzomarana bon niyo training bahabwa no akira abana nyene vyabisu by'inkona bavuga ngo uzogira ruvyironza azorunyu uzogira uruzorotanga uruku donc ibigishwe ibintu by'intambara bagakurana intambara bakumva yuko ukuntu kumwe gusa kwitungisha no kuba wivye ukuntu ushobora kugira autorité no kubukanganza abandi bo sinzi umuntu w'umusivile atazi no kurasa ukuntu ashaka gutera ubwoba umuntu w'umusirikare w'umu officier et puis Shabani vraiment this guy uyu muntu vraiment I don't understand donc yuko cyarapfuye pe bon cyabana dukunda kuvugana kuri Facebook bambwira ngo Burundi afite igihugu trust me ko bataraje ku Burundi umvisana ko uzoceceke hano byinshi biteye isoni biteye agahinda mu Burundi nta bihugu usanga abantu bakoka amabido y'ibitoro ngaha for what igitoro kicyakitse on demand uja kuri station ukagitora voilà raba kakamara maza raba akakamuna umuntu yitwa ngo ni Shabani nimubona yafatanywe amabido umuyoro hafi amajana 2 y'igitoro mu rugo gwiwe mu nzu yiwe ari mu depite ahemba amafaranga menshi atakoreye y'ubusa gusa bo nyuma y'inkuru reka ndabereke indi nkuru ibabaje cyane kandi aho donc kubera ubukene bw'igitoro abanyagihugu bakora ibintu maramaje kugira ngo ashobore kuronka agatoro anywesha imodoka yiwe kumva ndo nk'ubutiko ndiko ndavugana n'estwa y'igitoro numva ubwenge bugabanutse nka IQ igashika nka kuri 50 kuko igihugu cyaba idion sinokubesha dushaka kuri kuravuga ibintu nk'iyi ndashaka kumva ko yiri histoire it doesn't make sense muri 21 siècle kuba tuko tuvuga ngo umuntu w'umudepite afise amavuta igitoro kidafundikiye Okay, reka tumviye ndistwara. Ndabwire ngira ndondera ingingo fatira amastation yose atazokwakira igitoro. Duce tuyagira ya leta, duce tugishiramwo hanyuma bene gihugu baronka igitoro. Bon, iyo indi histoire iri kuri magazine Jimbere iri kirasirikira nayo nyene kuri internet nkuko muri kubona ngaha harimo ifoto y'umuntu umengana ikiziga n'abantu babiri bamwica iruhande n'umushoferi ari kararaba et puis uyisomye uramaramara musanzu uwo muntu sumupfu kugira mbe ndabahumuriza abafise impuhwe donc ngo ni Buganda Firmino yafashe umuntu yikorera imizigo
amuzingazingira mu mashuka nk'umuntu yapfuye kugira ngo bamuhe ibitoro. Mugingo akayashu kamufashe neza, babonye uwari ikiziga avumbuka muri wa muduga yiruka. Bon, sinzi iyi story umenga nayiteye ubwoba cyane. Donc vyumvikana yuko uyu muntu yafekinze death, urupfu, kugira ngo ashobore kuronka igitoro. Donc bibaye mu kanya gaheze kuri uyu wa gatandatu Ruhuma 2026, urumva ni presque no munsi, kuri station ya Buganda iri mu ntara ya Bujumbura. Uwo Firmino mwumva asanzwe akora akazi ko kunguruza abantu mu modoka yo mu bwoko bwa Probox, ngo yabonye kuronka agatoro bitoroshe, aca yiga amayeri, naho ahavuye amutekurukana arafungwa. Nk'uko vyiganwa n'abavyiboneye, ngo Firmino yafashe agenda mu Rugombo atorayo abantu babiri. Umva sinzi donc intara ya Bubanza sindayizi neza, na Cibitoke sindazizi, sinzi distance iri hagati ya Buganda na Rugombo. Mugarumva ko yagiye kurondera abantu babiri deja, umva ko yakoresheje petrol kushika. I don't understand. Abarundi harimo ntuzeye izi idiosyncrasies z'abarundi zisiraga gutahura. Okay, umwe akora akazi ko kwikorera imizigo, hamwe n'ubundi yoza imiduga n'amamoto bita ababorayi. Okay, niho bafata umwe yikoreza imizigo, bamuzingazinga neza mu mashuka nk'umuntu yapfuye. Firmino acafata umuduga no kuri station y'Ibuganda ngo ba. Nk'uko babandanya bavyigana, ngo amaze gushika kuri station yasanze atabitoro bariko baratanga. Bugingo abonye batanguye kumwikeka, niho yaca yugarana ca kiziga n'umuryango w'inyuma kapote. Okay, abantu baca bavuza akaruru ngo yugaranye ikiziga. But anyway, reka ndakigeza. Donc urumva ko igitoro carabuze mu gihugu cose. Neva yatubwiye ko igitoro carabonetse kera cyane, caranibagiwe ubu kuva uwo munsi avuze iryo jambo. Je nagomba mvuga nti ivyo bintu birafise sense, igitoro kibonetse mu Burundi bogira umunsi mukuru. Anyway, donc Shabani, dusuye ku nkuru ya mbere, Shabani afise igitoro ciwe abika mu nzu yiwe, akazagurisha gake kuri station, bakaja bagasanga cabuze. Uyu muhiza avuga ati bon, je kugira mbeho ifu kongira amayeri menshi, afata ko afise umuntu yapfuye. Think about it. Mwibaze kino gihugu peturimo, mwibaze iki gihugu aha hantu kigeze, mwibaze abanyagihugu aya magorwa bagezemo, ubarabe ukuntu bameze, uraraba aya maguru yabo mu vy'ukuri, urabizi impuzu uyu muntu ngaha yambaye. Wiyumvire gufata ukavuga ngo umuntu yapfuye atapfuye kugira ngo bibure uronke igitoro. Et puis nico gitoro naco yaronse ko yasanze ico gihe cabuze. Donc wapfuye utapfuye biragusha, nta gitoro kihari, cyose kibitswe mu nzu kwa Shabani no mu ma citerne y'abandi bakuru. Ntiriwe ndavuga kugira ngo ntabizira. Ivyo bintu bishoboka gute mu gihugu bavuga ngo barafise gouvernement? Iyo ndiko navuga nti ni état défaillant, état en faillite, failed state, ni ibi mbadiko ndavuga. Iyo ndiko ndavuga nti CNDD-FDD gutwara igihugu vyarabananiye, ni ibi mbandiko ndavuga. Iyo ndiko ndavuga nti CNDD-FDD igizwe n'abantu babasuma baje kwikanda no kunyaganya gihugu, n'aba bashabane mbandiko ndavuga. Iyo ndiko ndavuga ko CNDD-FDD badakunda abene gihugu, ahubwo bakunda inda zabo, inyaga zabo, ni ibi bintu mba ndiko ndavuga, si bindi bishasha, nta kintu dupfa nabo bahizi, ni ibi mba ndiko ndavuga. Iyo mvuga yuko Uburundi bukwiye intwaro nzima, intwaro nsha, ni ibi tuba dushaka yuko umunyagihugu ataja gufekinga urupfu kugira ngo aronke igitoro. Mugira umunsi mwiza, tuzosubira. Bye bye.